ikaze mu makuru kuri no mugoroba mugiye gushikirizwa na Joe Diana Nininahazwe. Ikibazo c'imanza zidindira n'izicibwa nabi mu gihugu c'u Burundi kiri mu bihangayikishije abategetsi batandukanye b'ico gihugu. Umunyabyaha we watsinda uri mukora kabari watsindwa ukagenda ukavuga ngo umurundi uri gutsindagira mwene wanyu kandi utsinda ko mwene wanyu uri kuratsindagira ari mukuri banyotunga nimwisubireko. Uyu n'umukuru w'inama nshingamateka y'u Burundi Daniel Gelaze Ndabirabe. Iyi nkuru iri muzo tugaruka ko handi hato yagezeho ijya nino kw'isi. President w'Ufaransa Emmanuel Macron yicujije ubwicanyi polisi ya Paris yakoze ku Islam bakomoka muri Algeria mu 1961. Idonido y'aya makuru yose duce ku masonga ni mu kanyisasi. Nongere ndabahikaze bakunzi b'ijwi ry'Amerika. Abavuga butumwa b'abanyamerika n'imiburi buri 17 n'imiryango yabo banyurujwe n'abagizi ba nabi muri Haiti. Ikinyamakuru The New York Times ijwi ry'Amerika rikesha ino nkuru kivuga ko mu banyurujwe harimwo abana. The New York Times ivuga ko amakuru yivana mu bajeje intwaro muri Haiti yemeza ko banyurujwe ku murwa mukuru wa Haiti Port-au-Prince bavuye mu irerero ry'abana b'imfuvyi ejo kwa gatandatu. Bavanywe mu modoka yo mu bwoko bwa bus barimwo. Banyurujwe harimwo n'abana. Ubushikiranganje bujejwe imigenderanire ya Amerika n'ayandi makungu bwabwiye ijwi ry'Amerika ko buriko bikurikiranirana hagufi ubuserukizi bwa Amerika muri Haiti bwo bwirinze kugira ico buvuga. Ishengero abavuga butumwa banyurujwe begukira ntiriratangazwa. Ku mugabane wa Buraya nenda bice ku masonga nkitangura mu kanya. President w'Ufaransa Emmanuel Macron yateye ivyatsi ubwicanyi bwakorewe abanyagihugu bakomoka muri Algerie bishwe na polisi y'i Paris mu mugwa mukuru w'Ufaransa mu 1961. Abanyagihugu bagandaguwe bari mu myiyerekano yari igamije ahanini kwiyamiriza itegeko ryari ryashizweho rigena amasaha ntarengwa yo gutaha ku Islam bakomoka muri Algerie baba mu Faransa ico gihe. Macron yabwiye imiryango y'ababuze ababo ku bwicanyi bwakozwe na polisi mu ijoro ry'uwa 17 ukwezi kwa 10 mu 1961 buteye isoni n'agahinda. Yemanze ku mugaragaro ko abanshi mu bari ko bakora imyerekano ico gihe bishwe na polisi yatwarwa n'uwitwa Maurice Papon. Ibiziga vyabo bija gutabwa mu ruzi rwitwa Cyane ruri i Paris. Macron niwe mu president wa mbere w'Ufaransa yitabiriye imihango yo kwibuka abaguye muri iyo myerekano. Kugera ino saha abanyagihugu ba Algerie biciwe muri iyo myerekano y'i Paris ntibaramenyekana igitigiri. Abaharanira agateka kazi na muntu y'amarabo bavuga ko bashobora kuba baharurwa mu majana n'amajana. Ico bikoze President Emmanuel Macron mitangazo yasoye uno munsi haize imyaka 60 bagandaguwe. Yemaze atarya umunwa ko ivyabaye ico gihe aragahumira munwa agira ati birababaje kubona ibara ryaguye ico gihe ryakomeje gukingirwa ikibaba rimwe na rimwe rikirengagizwa. Uwitwa Bashir Ben Aissa Said yari mu bakoze iyo myerekano mu 1961 afise imyaka 14. Nawe yabwiye itangazamakuru ko kugera nino saha ivyo yabonye atarapfa avyibagiye. Yagize ati vyari biteye ubwoba n'agahinda, ibiziga vyari vyuzuye mwibarabara hose. Maurice Papon yatwara polisi ya Paris mu 1961 yagirizwa kuba yaragize uruhara rukomeye mu yicwa n'ihohoterwa ry'abari mu myerekano y'ico gihe. Mu 1980 yagirijwe ivyaha ndengera butungane kubera uruhara yagize mu gukorana n'abanazi mu ntambara y'isi yose ya kabiri, ariko inyuma yaho agirwa umwere ararekurwa. Abaharanira agateka kazi na muntu n'imiryango y'ababuze basaba ubutungane kwerekana uruhara abatandukanye bagize mu bwicanyi bwo mu 1961. Ano makuru yose abagezeho hirya no kw'isi kw'ijwi ry'Amerika mushobora kongera kuyasanga kuri wezi 3 radio yacu VOA.com, adresse za YouTube yacu, Instagram na Facebook ni VOA radio yacu. Mukanya twerekeza mu karere k'ibiyaga bigari. Ayo mu karere k'ibiyaga bigari uno munsi turahera kuyavugwa ku gihugu c'u Burundi aho ku munsi wa gatatu indwi buca dutangura
hazotangura isekeza ryo gushira mu ngiro imanza z'amatati zadindiye. Iryo sekeza rizokorwa n'ubushikiranganje bw'ubutungane muri ico gihugu rikazomara ukwezi kose. Ikibazo c'imanza zimara imyaka zitarashirwa mu ngiro kiri mu vyo President w'u Burundi Evariste Ndayishimiye yemeza ko bizingamitse igihugu ciwe. Inkuru tubaza umenyesha makuru ry'Amerika i Nairobi muri Kenya, Eloge Wirikaneza. Sinzi irakoze umuvugizi w'ubwo bushinganje yavuze ko kuva kwa 20 ku kwezi hazokurikizwa imanza zose zasozerewe na zasentare z'intango ariko ziradindira. Hongere hari igikorwa cyo gushika ku matongo kuzerekeye amatati y'amatongo zikiriko ziraburanishwa. Bizoba mu kingo c'ukwezi mu ntara zose uko ari 18 zigize Burundi. Abanyagihugu bahamagarirwa kwitabira ico gikorwa. Iryo sekeza rikaba ritegekanijwe kuva igenekerezo rya 20 z'uku kwezi turimwo gushika kujya 20 z'ukwezi kwa 11 muri umwaka nyene turimwo. Bushikiranganje buribukije abene gihugu ko hatanzwe ikiringo cyo kuva genekerezo rya 12 z'uku kwezi gushika kujya 18 kugira ngo basuzume ko imanza zabo zoba ziri ku ntonde z'imanza zirabwa n'iryo sekeza. Abakuru b'amasentare n'abajejwe intwaro nabo basabwa gufasha abanyagihugu kugira ntihagire ubusigara datunganirijwe. Usanze urubanza rwiwe rutarimwo yoca yitura umukuru w'iyo sentare kugira ngo urubanza rwiwe ruje kuri izo ntonde. Ico gikorwa kikazorangurirwa mu gihugu cose c'u Burundi. Abakuru b'amasentare bakaba basabwa kuvyifatamwo neza. Ubushikiranganje buboneyeho akaryo ko gusaba n'abajejwe intwaro kugira ngo basahirize mu kurarika abene gihugu. Ikibazo cy'imanza zindizwa kimaze iminsi kigarukwako n'abategetsi batari bake. Akarorero nako umukuru w'inama nshingamateka Daniel Gerard Ndabirabe. Oya nyinambari iryo karamu ryo kuja mukondana abantu atari byo. Iryo karamu bazorivuna tuvugisha umunwa gusa. Abuzozahamagara bazokubwira ko batavyumvise bazohara umunwa gusa. Ariko iryo karamu ryandikira inyoma. Umuntu yatsinzwe, umuntu w'amafuti, umunyabyaha akaba watsinda, uri mukora akaba ari watsindwa. Wowe ukaja ngaho je namye mvuga ngo ukaja ngaho ukavuga ngo umurundi uri gutsindagira mwene wanyu kandi uzi neza ko mwene wanyu uri kuratsindagira ari mukuri. Wowe nturi n'umumerceneri, wewe nturi n'umucangero, ufise ubundi bwoko bwawe wisangije maka bagukore mu ntoki ngo baguheje mu mugongo ngo bagushikane kuri uya mutumba banyagutunga nimwisubireko. Janine Nibiziwe umushinganje w'ubutungane mu mpera z'ukwezi kw'indwi yashangashiwe agabisha kuzofuta mu kazi abacamanza yita ko baboheye igihugu amaboko imugongo. Abacamanza nego bagiye muri ubwo rwego rw'ubucamanza kugira ngo babishimishe sawa ukamenya n'abantu bafite iyindi leta nayo ngo ndigera nibanze biturire nka kirya leta ntakidogo kuri naturi kumwe n'ibindi nkongera nkamucurukura leta ntakidogo aho muhagabiwe cyane. Abacamanza muze murabwirana mwabwije leta mwabwije abenegihugu mumenye mu myigiza si ukuva mu mabanga gusa ni ukuva mu rwego rw'ubucamanza. Hariho abacamanza bagiye kubera akarorero abandi mu kuva mu mabanga y'abacamanza ku buryo bw'uko kuri teritwari y'Uburundi duhagaze uwo mucamanza atakigera yitwa ko asuye kuronka akazi k'ubucamanza mu gihugu c'Uburundi. Ishirahamwe ntabariza rihanye agateka k'abanyororo rivuga ko kudindiza imanza kubera imvo zitandukanye biri mu bituma amabohero y'amabogaboga atamvo. Jean-Marie Nshimirimana rirongoye uko niko abisobanura afatiye ku karorero. Umuntu afitiye ideni umuntu cyangwa baciye amande azoha umuntu babahuze nimba byobera muri parke bagira amasezerano kugira uwo muntu atahe kuko ariko ari mu ibohero ntaca ariko arahungukira kandi na wa muntu bitwa ko baciriye amande ntaye ariko araronka. Hariho dusanga harimo n'abatama cyangwa abafite zijya ngwara zidakira usanga aguye mu ibohero naho nyine tugahamagarira abacamanza bacayo mande y'umurengera mbega babisunze iki baragira amatohoza bakaraba ati amari tumuci miliyoni 10 yoba yaramaze gutunga ni miliyoni 2. Aho rero niho twere tuvuga ko ico kibazo ko tugiye kuvugana n'inzego zibijeje kugira turabe ko hariho izindi ngingo ubutegetsi bwofata. Ikibazo cy'imanza zidindira cyaravuzwe cyane muri aya mezi aheze. Mbere President Evariste Ndayishimiye mu mpera z'ukwezi k'umunani yavuze ko kiri mu bizingamitse igihugu ku ngero zose yemeza ko atazosubira kwihanganira amakosa akorwa muri ico gisata. Amatohoza yakozwe n'amashirahamwe mpuzamakungu n'ay'abarundi yerekana ko igisata cy'ubutungane n'igipolisi mu Burundi ari byo biza imbere mu gukwega amaguru mu gukora ico bijejwe kandi hari navyo bimunzwe kurusha n'ibiturire. Eroje Wirikaneza, Ijwi ry'Amerika.
Eloge Wirikaneza reka tugume mu gihugu c'u Burundi aho leta y'ico gihugu yashinze itegeko rikuraho amasengesho akorwa mu masaha y'akazi kuva kuwa mbere gushika kuwa gatanu. Ubushikiranganje bw'intwaro yo hagati muri ico gihugu busigura ko biri mu rwego rwo kubahiriza amategeko asanzwe agenga Uburundi. Gusa iyi ngingo ntiyashimishije bamwe mu banyamadini. Desire Hatungimana arabigaruka ko muri no nkuru yiwe. Ubwo rwandiko rw'umushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu umunyamabanga ntayegayezwa muri ubwo bushikiranganje amenyesha ko atari ingingo nshasha yafashwe. Ati no kwibutsa kuko hari abadohotse ku mategeko asanzwe agenga amadini biyemereje mu mwaka wa 2014. Martin Ninteretse amenyesha ko babura amatari babasavye kubahiriza ayo mategeko agenga amadini. Amenyesha ko ubu hibonekeza akajagari mu madini, leta nayo ikabitoreka abantu bahonyanga amategeko ibona arico gituma amategeko abwirizwa gukurikizwa. Kuvyo biri mu mategeko ibwirizwa rigenga kungene amashengero akora, na cane mu mategeko abaje gusaba ko amashengero yemererwa abafise uko arico bita kwiyemeza kubaha no kubahiriza amategeko y'igihugu. No mu byo bazana hariho ico bita programme de culte. Senga ni vyiza kandi turakenguruka n'Imana turashima ko yadufashije mu bihe bitoroshe. Mugabo namwe handitse yuko abarundi bazozinduka kuva kuwa mbere gushika kuwa Mungu ariko barasenga. Hari umwanya w'akazi kugira uce niyo manu yisabe iguhezagire kuvyo wakoze. Abanyagihugu baganira na ry'Amerika basanga gusenga inyuma y'amasaha y'akazi ari vyiza. Bamenyesha ko iyo ngingo bayishima. Hari igihe abantu babiruhukiye ugaca usanga bariko barabavuga batera induru canke abana bacu barababuza kwiga ndetse ugaca usanga ntibigenze neza. Jewe ku bwanje iyo ngingo mbona atari ingingo mbi, ndavye amasaha yo gusengera vyiza rero bo bifatira umwanya hanyuma bagasenga mu mwanya ubereye kugira ntihagire ubuhungabana. Abarongoye amadini bo siko babibona, bamenyesha ko ari uguhohotera abashize imbere Imana. Bati ni no kudohoka kwiragi y'uwahoze arongoye Burundi Petero Nkurunziza yasaba abarundi gukora basenga bakongera bagasenga bakora. Ugusenga niko kwatabaye igihugu cacu, ugusenga niko kwafashije igihugu cacu gushika aho gishikeze uno munsi. Nimba ko uno munsi igihugu cacu kiba gihagaze neza nuko ari abantu bafashe umwanya ukwiye wo gusenga no kurondera Imana. Simbona icatumye bafata iyo ngingo kugira ngo bahagarike amasengesho y'amasaha y'akazi. Simbona iyo mpamvu. Iyo ukwizera kugabanutse mu bantu ibyaha bica byiyongera, leta nayo bizava biremera kuko ibyaha ntibyamara kwiyongera, abantu bakagira ukwizera kugabanutse. Numva ari ngorane cyane kandi abakristo nabo ntabwo byoshobora kutugwa neza. Byari bikwiye kubanza guhamagara abarongoye amashengero mbere yo gushinga iyo ngingo kugira ngo babanze bategura imitima y'abakristo, kuko twebwe mu ruhande rwa gikristo rw'abakristo nukuri ntabwo twabishimye. Burya gusenga komeze nko kurya. Burya umuntu umushingiye ngo uzozurya amasaha ya naya nawe afise inzara cyangwa se afise ingorane muri we usa n'umuntu mwishi, kuko ugiye gusoma mu bitabo by'abami usanga abami kenshi iyo babonye ko mu gihugu hagize ikintu cy'ingorane kibaye bakoranya abantu bagasenga n'ubwenge bagaza yabujije abantu gusenga, arabugara amadini. Murabona ibintu byakurikiranye ko byabaye ibintu bitorohereje abarundi. Mu byo babura amatari basabwa kandi n'umushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu harimo gufatira ingingo abasenga mu ijoro bigatuma basakuriza abo babana. Desire Hatungimana, Kigali, Ijwi ry'Amerika. Ijwi ry'Amerika, Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Turabandanya n'amakuru agezeho mu karere k'ibiyaga bigari. Mu gihugu cy'u Rwanda hari abanyagihugu baba mu micungararo y'ikiyaga ca Muhazi kiri mu karere ka Gicumbi bavuga ko badindijwe n'igishushanyo mbonera kigena imikoreshereze y'ubutaka bwabo catevye gusohoka. Abavuganye n'Ijwi ry'Amerika bavuga ko vyabatse uburenganzira bwo kuvyaza umusaruro ubutaka bwabo n'amazi y'ikiyaga ca Muhazi muri akarere ka Gicumbi kemeza ko igishushanyo mbonera vuba kizosohoka. Umumenyesha makuru w'Ijwi ry'Amerika mu Rwanda Eric Bagiruwubusa mu nkuru irambuye. Turi mu kiyaga cya Muhazi kigabanya akarere ka Gasabo mu bice by'ibyaro by'umujyi wa Kigali n'akarere ka Gicumbi ku rwesero mu majyaruguru y'u Rwanda. Iki kiyaga cyateje imbere bamwe mu bahaturiye. Bwana ya Sente Muragijimana avuka mu karere ka Gasabo, akora umwuga wo kwambutsa abagenzi muri Muhazi. Byaminduriye ubuzima cyane kabisa. Mu buhe buryo?
bw'iterambere ryanjye ku giti cyanjye nahinduye ubuzima nyine ndi kubona ko hari icyo byambanye namwe bijyana hano sindebukubwe ngo mfite ibi n'ibi gusa icyo mbona nuko hari aho byankuye naho bingeje. Umusaza Emmanuel Rubangura afite imyaka 63 y'amavuko kandi yavukiye ku Rwesero. Imyumvire y'abantu b'inangaha imyumvire y'abantu bigiye yo ku kiyaga cya Muhazi iratandukanye. Mu iterambere n'uvuga ngo barashirutse kubera abantu bahura nabo, barashirutse kubera ikiyaga ni tourisme, barashirutse kubera n'abapadiri buriya nabo bagira influence abantu by'amadini, kuvuga ngo ngubu saa 10 n'imwe ku Kigali saa 10 by'intambara. Kujijuka ni kimwe, kuzagendana n'iterambere ryifuzwa mu minsi iri imbere y'ikindi. Utereye amaso hakurya no hakuno y'ikiyaga cya Muhazi haboneka ibikorwa remezo by'ubukerarugendo bitangiye kuhazamuka. Ku ruhande rwa Rwesero haboneka ubutaka bwegereye umuhanda butubatse kubera ko igishushanyo mbonera cy'imikoreshereze y'ubutaka cyatinze gusohoka. Uretse kuba havuka n'ahatuye, umusaza Rubangura n'umunyamabanga w'inama njyanama y'akagari ka Rwesero. No mu babibajije ndumwe mu babibajije kwigisha mbonera cyambere cyo cyane natinze. Mu gutinda kwacyo byatumye abantu naho ugira mu gihe bagwa mu gihirahiro. Dufite abana b'abasore kurongora byabaye ibibazo, dufite abana b'abakobwa kurongora byabaye ibibazo, byazitiza abantu kubaka, bitiza abantu gushaka, bizita abantu mbese kugira ngo bakore ibikorwa bakagombye gukora. Naho kiziye kije ntitwakibonamo. Izi mpungenge zishingiye ku gishushanyo mbonera cy'imikoreshereze y'ubutaka s'umwihariko w'uyu musaza. Radio Ijwi ry'Amerika iganira n'abantu batandukanye baturiye Muhazi ku ruhande rwa Gicumbi na Gasabo, bemeza ko babwiwe ko ibice byegereye amazi byagenewe ibikorwa by'ubukerarugendo ku buryo hagomba kubakwa inzu zigeretse. Bwana Jean Paul Ntabara akora umwuga wo gutwara abagenzi ku igare. Iterambere rya hano kereka wenda twubatse nibyo byaba byiza, kuko batubujije kubaka usanga tuba turi mu rugo dutongana n'ababyeyi kandi bitakabaye ngombwa no gutongana n'ababyeyi. Wari ufite amafaranga ku buryo bashobora kuzamura rwose ku buryo nashobora kuzamura inzu nkayubaka, ariko kubera ko bitemeye kubaka byagiye bitudindiza, ugasanga n'amafaranga umuntu akuye mu itsinda yapfushije ubusa. Ubuyobozi bw'akarere ka Gicumbi bwizeza ko igishushanyo mbonera cyasohotse kandi ko kigiye kugezwa mu mirenge yose aho bitameze neza kikanozwa. Kugira ngo igishushanyo mbonera cy'akarere ka Gicumbi cy'imikoreshereze y'ubutaka cyararangiye, kiri muri process zo kugira ngo kibe cyakwemezwa n'inama njyanama, harimo kubanza kukimenyekanisha no gusubira ku bagenerwabikorwa bagizemo n'uruhare mu itegurwa ryacu kugira ngo barebe ibyo batangaje niba byarakozwe. Umunsi w'ejo bundi ku wa kabiri nibwo twatanze amakarita yabyo tuyahereza imirenge kugira ngo bajye kuyamanika, ariko noneho natwe duteganya ko ku wa kabiri tuzajya no kuganiriza iriya mirenge yose yo kuri Muhazi kugira ngo noneho tubereke dufatanyije n'imirenge tubereka neza bya bindi bari batangaje bagiye basaba niba kuko byashyizwe mu bikorwa. Ubu ni Bwana Anastase Nteziryayo ushinzwe ubukungu n'iterambere ry'akarere ka Gicumbi. Abavukiye bakanakurira kuri Muhazi ntibabura gukomeza kugira impungenge ko igihe basabwa kubahiriza igishushanyo mbonera bashobora kwisanga iterambere ribaheje ku butaka bwabo gakondo. Bwana Theogene Maniragaba ni papa w'abana 4, ubu ni umuzamu kuri Muhazi. Oya ni bibi cyane, nkungi navukiye kuri aya mazi, ubuzima bwanjye bwose mbuzi kuri aya mazi. Papa yari umurobyi, navutse ari umurobyi, nuko ubwo wenda ashaje atabasha kujya mu mazi, ariko nkanjye nakuze nanjye ndi umurobyi. Ubwo rero kumva kuri Muhazi ukanjyana mu mpinga ya ruguru nzajya kurya ifi imanutse nje kwishaka ku mazi ni ibintu bigoye cyane, ariko byo kuba dutuye kuri aya mazi duhari tutahari, duhari tumeze nk'abimukira bitewe nuko nk'ubu hano haruguru hatuye abazungu. Ubwo rero nta kuntu uzatura n'umuzungu atazazana mugenzi we kuhatura nawe. Ku buyobozi bw'akarere ka Gicumbi bugakomeza kwizeza ko nubwo igishushanyo mbonera kigomba kubahizwa uko cyateganijwe ntawe utazakibonamo. Ni amahoteli, ibindi byo gutura ni ibisanzwe, ntabwo hazaba harimo ibintu bihambaye, kugira ngo nitunaganira nibwo bazanabibona ko bimeze neza, kandi ntekereza ko byatangiye tubahiriza amakarita agaragaza ibyo bice byose n'ibizahakorerwa. Twari twasabye imirenge ko batangira kubibaganiriza, ariko nitujya tuganira noneho natwe twabasuye, ntekereza ko aribwo bazabona ukuri kw'ibyo kuko ntabwo giheza umunyarwanda uwo ari we wese. Kugeza ubu uretse abagitegereje kubona igishushanyo mbonera ngo batangire kubyaza umusaruro aya mazi y'ikiyaga cya Muhazi, abahageze imbere ku ruhande rwa Gasabo batangiye kukiboneraho inyungu nk'uko bisobanurwa na Bwana Egide Hategekimana, umuyobozi wa Kingfish Hotel yubatse mu nkengero za Muhazi mu murenge wa Rutunga muri Gasabo.
arasobanura icyamuteye guhindura akazi akava ku kiyaga cya Kivu. Aya mazi navuga ko ni umugisha, nta kantu bajya bavuga nko muri Bibiliya ngo Yesu yavuze ko azadusanga mu murwa aha ni Kigali. Ikorwa remezo urumva Kigali itandukanye n'intara, hari ibintu byinshi bishobora gukurura umuntu kuva mu ntara azi Kigali. Gisenyi naho ni ku mazi, naho hari amahoteli meza, ariko abakiriya baho ntabwo ari benshi cyane nk'abari kuri Muhazi. Ijwi ry'Amerika ntiryabashije kumenya umubare wa nyawo w'abaturage basanzwe n'abashoramari babangamiwe n'igishushanyo mbonera ku ruhande rwa Gicumbi, ariko akarere kemeza ko abarebwa n'iterambere hafi ya bose ari abafite ubutaka bwegereye ikiyaga cya Muhazi buzakorerwamo ibikorwa byiganjemo iby'ubukerarugendo. Bwemeza ko uwo bizagora afite uburenganzira bwo kuzagurisha abashoramari ku bwumvikane busesuye.